Bantu b'Imana, nta hantu hamwe Bibiliya itwimvisha canke itwereka yuko urugendo rw'agakiza rworoshe. Hariho ikintu cyo kumotiva abantu gukizwa cabayeho kikagira promotion y'agakiza mu buryo butari bwo, ariko iyo uri kuraraba abantu bose bagendeye mu kwizera, kugendera mu kwizera canke kugenda twumvira Imana si urugendo rworoshe, n'urugendo ruremereye. Bamwe babaho ubuzima bugufiya, uravyumva, hariho abantu urugendo rwabo rumeze nka 100 metres, hariho abantu urugendo rwabo rumeze nka 200 metres, ni course, ni sprint, ni speed bigaca bihera. Ariko kandi hariho n'abandi bantu ubuzima bwabo buba burebure bwo kugendana na Yesu Kristo, bakamera nk'abantu birukanka marato, bakamera nk'abantu bigira gute. Iyo umuntu yirukanka marato ntatangura yirukanka, oya, kuko azi ko ukwiruka kwiba ari ibirometero byinshi, aratangura akagenda buhoro kugira ngo agende ariyubaka bya bintu byose nagenda tusha ndababarira, kugira ngo agende aramenye ukuntu yekonomiza energy, ukuntu yexploita amamonte, ukuntu yexploita amapante, ukuntu ajonga n'abandi bariko barahiganwa, ukuntu agira gute. Iyo ubonye umuntu aguciye ko yiruka akagusiga, ntucuvuga ngo waransize ngo ucuvuduka, no, kuko ntuzi ritme yiwe na capacité yiwe. Hari n'igihe akudubuye kugira ngo uze gusubira kandi kumudubura. Rero uramureka akavuduka karengana, wo kagenda. Nta bintu byo kutubwira ngo yongo banaka. Hari abantu baza bakagukompara n'abandi, yongo naka ngo yakoze ibi, ngo bakoze ibi, ngo natwe ngo turasinzire ngo haco turiko turakora. Acha blague yacu motive umbwira ivyo abandi bakora, kuko sindiko ndasiganwa mu ihiganwa ryabo, ndiko ndagenda kuri rythme yanje. Nimba babikoze je ngenda kuri rythme yanje, a condition yuko nshika gushika kwiherezo y'umuhamagaro wanje. Ikintu ca comparaison, ikintu cyo kurabira ku bandi kiratwicira no mu gakiza, kuko tugenda muri uru rugendo turaba ivy'abandi, rimwe na rimwe bikatwa influence mu buryo bwiza canke bubi, kuko tutazi ico bavuganye n'Imana, kandi tutazi, haleluya, na strategie Imana yabahaye, kandi tutazi ico Imana ndikira bahamagarira. Amina. Bantu b'Imana, uru rugendo rw'agakiza umuntu wese arurimwo, birasaba ko Imana mu buntu bwayo iba yarakomeje ivyimviro vyawe, mentale yawe. Birasaba ko uri umuntu wakomejwe n'Imana, kuko ibikude kuhaja ni vyinshi, ibiguca intege ni vyinshi. Yesu ashimwe cyane, haleluya.